Bakundi b'ishami BMBC turabaramukije. Jewe nitwa David Ntamakuriro nkaba ndi umuyobozi w'ishami BMBC, hanyuma ntitwaheruka kuvugana vuba kubera imvo z'ubuhinga twariko turimuka dukorera ahantu hashasha. Rero azi ko nta uhora yabaye mugabo kandi kwinstara biragoye. Rero ubu twaramaze guheza kwinstara, rero twatangiwe no kwakira abashitsi. Haciye iminsi ko turakira abashitsi bashasha badusanga canke twari dusanga muri bino biro bishasha. Nico gituma mubona turi kumwe n'uwitwa Manase Rutingabo w'inshuti ya BMBC, kubera yuko turamaranye imyaka. Reka namaze ababwire ukuntu twamenyanye, avyivugire. Arakuze. Murakoze. Murakoze inshuti yanje nkunda, engineer David Ntamakuriro, umuyobozi wa BMBC. Je twamenyanye namwe muri 2018 igihe naza nzanywe na dossier y'inshuti zanje ziri muri Amerika. Bari bababonye kuri site hama bashima ko mububakira inzu. Ico gihe rero twaciye dutangura kumenyana namwe, ndabasanze muri Asiatique, kandi ubucuti bwaciye butangura uwo munsi. N'uyu munsi rero buramaze gukura, ubucuti buramaze gukomera. Uyu munsi muri inshuti zo ku mutima, muri abagenzi atarabo kungenza, yamvugo ikirundi ciwacu. Murakoze. Urakoze cyane. None haciye imyaka dufate ikwitera ija muri 4 tumenyanye. Nkuko ivuze wewe ukabuserukira inshuti zanyu ziko zubaka umugambi ngaha, mugabo akaba ari wewe unovuga uziserukira, ari we jisho ryabo ngaha muri BMBC. Niwe tuvugana iyo hari ibibazo, hari vyiza, hari ibikina biriya. None byagenze gute inyuma y'imyaka nk'ine abantu b'abafundi mugume muri inshuti, ntihagire ibintu mupfa mu vyujeje byo kuraba inzu kandi nini? Byagenze gute mugume turi inshuti inyuma y'imyaka ine? Tube tucumva namwe mbere uce no kuturaba tugwiye duti twarimutse, ucuza no kuraba dukorera ubu. Hari imvo nyinshi zatumye mu binshuti zikomeye. Imvo ya mbere yatanguye umunsi wa mbere tumenyana, kuko mwanyakiriye neza, ndanezerwa, ndaryoherwa, bakozi baranyagisha, en fait baraboneka nyene ko ari abantu bazi kwakira abantu baje babitura. Uwo munsi rero umutima wanje wacurushirizaho kubakunda, nace ntangura no kugira ivyizigiro ko ibikorwa by'inshuti zanje muzobikora neza, ndavye umutima w'urukundo mwanyakiranye. Uwo munsi sinzowibagira cyane gose. Narabandanije ndanezerwa ingene muri ko muragira ibicapo, nagumanza kuraba munyereka ingene muguma mubihindura, mukanyereka mu mashini ingene biguma bihindagurika, muranyereka mbere gushika igihe inzu izoba yaheze. Ivyo byose byatumye ndushirizaho kubakunda, mbere bica binyereka ko muri abafundi babizigirwa. Abafundi babizigirwa, sinzi ko engineer David abizigirwa wumva icari ico gose. Dukunda kugikoresha muri Bibiliya, abizigirwa, abafundi babizigirwa, badahemuka, bafite umutima w'urukundo mu kwakira abantu. Rero byarabandanije gushika n'umunsi mu mpibitabo uribuka ibitabo by'ibicapo ko mwabimpaye, ndabibitse muhira, nkabanza nkabisuzuma, nkabiraba, nkabona ingene mwabikoze, muransigurira ingene inzu izoguma iduga buke gushika n'umunsi tuzanana n'umwe muri bo tuje gusinya contrat, ibikorwa bigira bitangure. Ndavye ingene mwagiye muratwakira, byatumye ndushirizaho kubakunda. Nico gituma nguma ndabaronderaho muri hose. Sinivyo gusa, bya bindi by'ubwizigirwa nuko iyo hageze ko mukenera uburyo murababwira ko mukeneye uburyo, nabo bakambwira bati uburyo burakenewe, bakabuzana hama nkabushikana kuri konti wanyu, ikonti yishira hamwe. Bahava bumva abantu mvuze ngo ikonti yiwanyu, bagava bimvira mvuze ikonti ya engineer David. Oya, ni konti yishira hamwe ya BMBC. Hama kandi twaza kuraba tugasanga bwa buryo mwabukoresheje nyene uko twabubahaye, kuko mwaratweretse ingene iyo nzu izogendera kura igice kimwe. Rero igice kimwe mugisabira amafaranga ari uko gishitsweko. Ico naco nyene kiri mu bintu byatumye ndabakunda. Ntimusaba amafaranga y'ahantu mutarashika, kuko abandi usanga avuga ngo ni mu amafaranga ngana uko ngo nzokwibikira. Oya, mwebwe muratandukanye n'abandi maze kubona. Nico cyatumye gituma ndabakunda kurusha. Murakoze gose.